Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari hirya no hino ku migabane w'Afurika, muri Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoca bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Inyuma y'uko Abadagi bagiye barungika imfashanyo ngaha mu gihugu cacu Burundi bakazicisha mu bitaro Kira Hospital, Varisito Ndayishimiye nawe akaba uwa mbere mu kuzinyuruza no kuziba urukomba amazi. Nguko ukungene tubazaniye inkuru nyine ibisigura vyose ukungene abo bampema yuzuye bivye urukomba amazi ibitaro vya Kira Hospital, hama bagaja kuboha Dogiteri Christophe Sahabu bakaja kumupfunga. Aba bampema yuzuye rero ngo barivye izo mfashanyo urukomba amazi. Amakuru kuri iyo mfashanyo idasanzwe y'Abadagi, Abadagikazi bari bacishije mu bitaro Kira Hospital yamenyekanye gose. Yatanguye kumenyekana kandi mu mwaka w'2021. Amasezerano yiswe Develop PPP COVID-19 yateweko ibikumu kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 11 2021, aho ayo masezerano yemerera ibitaro Kira Hospital imfashanyo y'ibice 50% ku mugambi wo gutuza ikiza ca coronavirus, wari ugenewe uburyo bungana n'imiliyoni 3,800,000 vy'amafaranga y'amanyaburaya, amayero nyene. Aya makuru tuyakesha amatohoza yimbitse y'umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe. Kaburahe niwe yasize aya makuru hanze mu matohoza yariko arakora. Ikigo Deji Impulsa gishamikiye kw'ibanki y'ubudandaji ijejwe iterambere nico cemereye ibitaro Kira Hospital iyo mfashanyo y'imboneka rimwe mu karere. Ni ukuvuga ko Deji Impulsa yategerezwa gutanga neza na neza 1,909,339 vy'amayero. Igice ca mbere c'iyo mfashanyo carahawe ibitaro Kira Hospital kandi ibikorwa vyose vyategekanijwe bigenda neza. Aya mafaranga ya mbere yatanzwe mu gihe ibitaro vyari bikirongowe na Dr Christophe Sahabu. Igice ca kabiri c'imfashanyo cahawe ibitaro Kira Hospital mu gihe uwashinze ibitaro Dr Christophe Sahabu yari yamaze gushikanwa mu buroko. Muri ico kiringo ibitaro Kira Hospital vyadutsemwo akajagari katagira izina. Kw'igenekerezo ry'Nzero 2023, abanyamitahe bigenga bandikiye umuyobozi mfatakibanza w'ibitaro Dr Sylvain Pierre Nzeyimana. Banditse bashira ahabona ko hari umugambi ugayitse wo gutembagaza ubutunzi bw'ibitaro.
abo banyamitahe batanga uturorero ku mafaranga yasohoka haterekanywe ico agiye gukora, ata fagitiri zitanzwe canke hagakorwa amafagitiri yerekana ibiciro birenze ukwemera. Abandikiye umuyobozi banarungikiye ikopi umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere hamwe n'umushikiranganji w'ubutungane. Inyuma y'iminsi ibiri, umuyobozi w'ibitaro yarishuye urwo rwandiko. Yamenyesheje ko ibitaro biriko bikora neza ata ngorane n'imwe bifise. Yagiriyeko yifatira mu gahanga abanyamitahe bamwubahutse, abishura ko buriye igiti kiturirwa. Yamenyesheje ko ivyo bamwagirije bitagira umutwe n'amaguru, ahubwo anabagabisha ko ashobora kubashengeza. Kw'igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023, Dr Sylvain Pierre Nzeyimana yateye umukono kw'ikete yarungikiye ikigo DGNPulse. Intumbero kwari ugusaba ko Abadagi barungikira Kira Hospital igice ca gatatu c'imfashanyo kingana n'ibihumbi 381,868 vy'amafaranga y'amayero y'amanyaburaya nyene. Yarerekanye neza ivyo ayo mafaranga azokora mu makopi yaherekeje ikete ryiwe. Kubera Abadagi bari bamenye ko ubuyobozi bwashinze ibitaro Kira Hospital bwakombowe mu gipfungu cinshi, baririnze guhuruduka. Ikigo DGNPulse caragize amakenga gisanga nticokwizera impapuro gusa. Abo Badagi baciye barungika intumwa zibiri zija kubarabira uko ibintu vyifashe. Abadagikazi babiri baciye burira indege no mu Burundi ngo bashikiye muri hoteri Roca Golf. Igikorwa bari batumwe n'ikigo DGNPulse kwari ugusuzuma ibikoresho vyaguzwe mu mafaranga y'imfashanyo y'igice ca kabiri. Ba Badagikazi bahavuye bishikira ku bitaro Kira Hospital. Ubuyobozi burabatembereza hose. Bageze ahabitse ibikoresho batumwe gusuzuma, ntibakubita n'urugohe. Bafashe amafoto y'ivyo bikoresho, ahanini bakibanda gufotora neza ku ruhande rumaditseko agapapuro kanditseko amakuru y'ibiranga buri gikoresho. Dr Sylvain Pierre Nzeyimana yari ngaho ajandajanda, ntiyamenya ko intenderi yamaze gusesa umuti. Ntiyigeze amenya ko amakuru ari kuri utwo dupapuro ariyo azomumaramaza. Igituma abo Badagikazi bibanda kuri utwo dupapuro bita etiquette mu Gifaransa, mu makuru twerekana turanatomora umwaka igikoresho kanaka cinjirijwe mu gihugu. Intenderi yari isheshe umuti kuko etikete zerekana ko ibikoresho vyinjiye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibitaro Kira Hospital bitaratangura gukora. Ni ukuvuga ko ubuyobozi bweretse Abadagikazi ibikoresho vyaguzwe na Dr Christophe Sahabo bimaze imyaka 9 mu bubiko.
b'abakenyezi barahejeje igikorwa cabazanye, baciye bitahukira mu Budagi gutanga icegeranyo. Bampema yuzuye nabo utuguru bari banyuranije barindiriye ko vya bihumbi amajana vy'amayero bitibukira muri beribe kugira ngo bamiruze. Ntibari bamenye ko Abadagi nabo bazi wa mugani wacu w'igiti kitagukora mu jisho kabiri. Ikigo Dejinpulsa cahavuye candikira ikete umuyobozi wa Kira Hospital ryo gusaba insiguro ku ma etikete yerekana ko ibikoresho ubuyobozi bweretse ba badagikazi babiri vyinjijwe mu Burundi umwaka w'2015. Mw'ikete ikigo Dejinpulsa cagize kiti, nduguruye Twamugina: To my understanding, all installation date back to before the start of the project in September 2021. Please comment on this. Ndugaye Twamugina. Vyari mu rurimi rw'icongereza ariko reka tubishire mu rurimi rw'ikirundi. Nduguruye Twamugina: uko ndabibona ibikoresho vyose biboneka ko ari ivya kera cane, mbere yuko uyu mugambi utangura muri Nyakanga 2021. Nahanyu kubiduhako umuco. Ndugaye Twamugina. Aho Bampema yuzuye babonye ko idiri yabapfanye, barabuze ayo bacira n'ayo bamira. Ntibigeze bishura kuri ubwo butumwa bw'ikigo Dejinpulsa. Abadagi bamaze kurindira inyishu bagahebura, bahavuye barungika urwandiko rwa nyuma Bampema yuzuye rubamenyesha ko ikigo Dejinpulsa gihagaritse imfashanyo cari cageneye ibitaro Kira Hospital. Hagati aho umuyobozi wa Kira Hospital yahavuye ahindurwa, hagenwa Dr. Canisius Havyarimana. None ga aba bategetsi bariko baranyonya amafaranga y'imfashanyo, bakarya urukomba amazi, bakiba atana kimwe basigaje inyuma. Bagafata muganga Christophe Sahabo bakamujomba, bakamusogota umuryeto ushushe warunguye mw'ivi. None aba Bampema yuzuye nibo bazotunganya igihugu, nibo bazotwara igihugu. Udufaranga twose bariko baramiruza, nta kintu na kimwe bipfuza gusiga inyuma, buri kimwe cose baranyonya. None Gavarisito Ndayishimiye arya inkunga yagenewe ibitaro. None uyu mutegetsi niwe ashaka kwiyongeza ikiringo kigira kabiri. Ni gute ibitaro vyo mu gihugu ngaha ata bitaro na bimwe bifise umuti? Abagwayi kwa muganga barirwa bapfa, bakarara bapfa, barabuze imiti ibavura. Abaganga ntibagironka agashahara, ntibahembwa. Abaganga barakora amanywa n'ijoro baraba ko botabara abo bagwaye, ariko bakabura n'ivyo bifashisha. Izo vyose ni ingorane zikomakomeye cane zihanze igihugu. Bampema yuzuye amafaranga bariko barayanyonya bayacisha ku wepfo. Akagwi k'abajenero, akagwi k'inararibonye umugambwe wa CNDD-FDD, utwo tugwi ngo nitwo tuzingamitse igihugu c'Uburundi. Abarundi n'abarundikazi, abanyagihugu bakaba basaba ko utwo tugwi twosamburwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugahinduka. Amakuru yacu rero twari twabateguriye tubaye turayahagarikiye ngaha.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, musigare amahoro naho mu makuru yacu ataha. Umukama abandanye kubazigama.